uruhara rw'imigambwe ni ntangere mu gutsimbataza amahoro n'umutekano mu Burundi. Karakaryo ko kuraba ivyakoze n'ugwaruka rw'imigambwe n'ingene bitwaye imbere n'inyuma y'amatora. Ni kuri wa gatanu mu nama yateguwe n'ikigo kijejwe inyigisho z'imboneza mu Burundi, Programme de formation des chefs au Burundi muri rurimi rw'igifaransa BRTP mu mfunyapfunyo. Umuhuza bikorwa mw'ico kigo BRTP Ntanago Dieudonné ashikiriza ko izo nyigisho ku banyamigambwe arizo gutegura indongozi zishize hamwe mu vyumviro no mw'iterambere ry'igihugu. Uruhare rw'imigambwe ruraho rero ndiko ndavuga. Bamaze kwiga neza imbere yuko abindongozi mu rwego rw'igihugu babanza kuba indongozi nziza mu migambwe wabo. Aro mu migambwe wabo hariho ibintu vyinshi bica bitungana mu buryo bwiza, no kuvuga gene imigambwe isanzwe yitunganije mu vy'intwaro, mu vy'ubutunzi, mu vy'imigenderanire, mu vya demokrasi, mu guhijambo bose, mu kudakumira, aho ni ku mugambwe hagati y'umugambwe umwe, ariko kandi imigambwe iwacu ni ikintu gikomeye kuko tuca twigisha n'ingene iyo migambwe nayo nyene yobaho ihanahana ijambo hagati y'imigambwe, kuko tuvuga tuti none ejo niba bimboneza bagahurira mu nzego z'igihugu batimenyereje kuyaga batarashikayo, naho bazoshika mu nzego bizobagora. Naho tuca tuvuga tuti tubakire kare tuyage nabo. Uruhare rwabo ni ntangere, mugambwe n'ishingiro ridasanzwe, arico gituma tuyikorera ko kugira ngo nibamenyera gutegura neza imigambi yabo, bakamenya gutegura imigambi ihuye n'igihe, ihuye n'ivyo abene gihugu bakeneye, bizoca bifasha no kugira bategure ico twokwita projet de société, amaprogramme ameza, hanyuma batsinze ntibizobarusha kuko bazoba basanzwe bafise izo nteguro zose. Salvatore Nizigiyimana yaserukiye ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, avuga ko mu misi heze ugwaruka rwo mu migambwe rutaje hamwe, ariko ubu kubera izo nyigisho zagize akamaro barasangira ikiyago bakanatezanya imbere. Ugwaruka rukomoka mu migambwe itandukanye n'abatahora bavugana canke batabonana bataronka aho bayagira, bararonse aho bayagira mbere gushika naho biyumvira kuja hamwe, bakama bahanahana amakuru nk'abaca bagira imigwi bahuriramwo ya WhatsApp kugira bahanahana amakuru, aho n'ugize ikibazo bakaba ari bo batabarizanya bo nyene ubwabo. Mbere hari nk'aho twaciye mu ntara zimwe zimwe, baciye nko mu ntara ya Ngozi, no babwira hariho akarorero kadasanzwe, barashizeho n'ishira hamwe ryabo, baca batangura gukorera hamwe imigambi, baragira na koperative zabo kandi bava mu migambwe itandukanye. N'Igitega twaragiye bariko bariyumvira yuko ugwaruka rukomoka mu migambwe itandukanye boshiraho koperative yo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu. Umwe mu bakaburaterambere ba demokrasi yashinze intahe avuga ko inyigisho zatanzwe zabafashije cyane mu gutunganya imibano. Nubwo twasanga ata muntu asa n'uwundi aho duciye, umwe wese wasanga afise ivyimviro vyiwe, mugabo rero twaragerageje turashira hamwe vya vyimviro vyabo, duhava dusanga birakunze ko tuganira. Uburyo rero twakoresha uburyo bwo kuyagisha umwe n'uwundi. Turabona neza yuko ingorane ishitse ahantu abene gihugu bonyene bashobora guca baja hamwe bakayikurira mu nzira batigeze gutakamba ngo dufashe kirya dufashe kiriya. Hanyuma rero duca dusanga kandi ubwo bushobozi bushingiye na cyane kuri demokrasi, kuko demokrasi ihereza abantu ubushobozi bwose bafise kugira ngo babushigikire kandi babukoreshe. Mu misi heze twarumva ngo politike tukibaza ngo abo ni babandi bariko baragwanira mu ishamba ngo badutera induru, ngo abo ni babandi bagomba ibiti, ngo ni babandi bagira gute. Ariko tumaze kwiga twasanze politike ari politike ya misi yose kandi ikora umuntu wari we wese. Mu kintu cyose ushaka gukora utagishize mu politike ntiwoshobora kugira ngo gishikire. Politike n'ubushobozi biragendana. Politike mbere ni igikorwa ciza cyane kuko kinywanisha abantu, kigatora inyishu y'abantu bafise ubudasa. Mugabo ugasanga mu gihe bafise ivyimviro bidasa
politike rero imaze kwinjiramo irabahuza, bamwe bafise ivyimviro biriya na biriya, ugaca usanga vyose bigiye hamwe. Ico kigo kimaze gutanga inyigisho kugwaruka rungana n'530 mu makomine atandukanye y'igihugu kubijanye n'umubano mwiza n'iterambere rusangi, kubimboneza n'ibindi, kandi ngo izo nyigisho zizobandanya.